Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Ndabaramukije n'abakunze mu izina rya Yesu. Nanje mpagaze ngaha shima Imana ibitangaza narayibonye muri no rusengero. Jewe nahora mba muri Kongo. Umugabo tuzanye jereko ndari gisuma. Nari gisuma kuko umugabo yaradufise turi babiri. Mugandi twari twanditse kwese. Ariko yarafata nabi. Ariko maze kuvyara umwana, uyo mwana ndamuvyara nkomeye atana kimwe. Maze kumuvyara afise amezi abiri. Ca ndamugara. Fatwa hano ico kintu kiramvuna. Kimaze kumvuna barantwara ahantu baraka baramvura biranka barantera ishinge biranka umugabo arambwira ngo nje mu gipfumu ndavuga ati je sinza mu gipfumu. Wewe ntwaye mbwira yuko atawundi mugore ufise. Mugo harageze urambwira ko umugore umufise je nahora nkorera Imana. Jewe nta gipfumu nzamu nza mu masengesho. Ahoye bambwiye ngo mpamagara abasenzi akaca avuga ati nta muntu angerera mu nzu yanje. Nkaguma ngaho. Maze kubibona umukongomana araca arambwira ati wewe n'inkono urya naho ugwaye. Wewe uhava udupfira mu maso. Jewe ca ndataha barantaha natamahera afise kuko ku madewani hose narenga. Bambwira ati uwo mupfu muba mwamuhambye muri Kongo mwari kumuhambino muba mwamugumizeyo impuzu ziwanje ntibigeze bazicaka bazigumiza uko nyene ndashika muhira emwe ntibananyitayeho umuryango urandaba nabi kuko nzanye abana bangahe batanu ndaguma ngaho umwana arakwiza imyaka 2 ubu yarakuziza imyaka 2 n'amezi 4 je ngira ku kibando ntaryama nticara urubavu siraruryamira mugaho ngereye ngaha naruryamiye mu izina rya Yesu birakunda amen. Maze kugeraho mu kwa kabiri niho nugurura iradiyo numviriza ubutumwa maze kumviriza ubutumwa ko bavuga ngo kanguka unayo nyene baragusengera ugakira iyo kanguka ndayironda ndayibura ca rero ndonka iyo iradiyo ijyavuga ngo sedingwa akazi n'akazi. Hama rero imaze kuyumva ndumva ubutumwa bwaho kweri burangiyeho ndumva pastor ariko arasigura ibintu by'ubutumwa kweri aravuga ngo sengera fata amazi ico gihe arabwira umuntu ngo sengera amazi jewe amazi ndayatora ku kwizera arasenga kuko yariko asengera uwundi naje ca ntora amazi ndayatora ya mazi acavuga ngo shiraho hantu babara ayandi muyangu naje ca ndayano ndanyu uyu munsi nararyamye itiro ndaryama ati ndamvuga Mana none je umuryango ntundaba abagenzi bose twabana twagize sa hari kwiradiyo ego nararyamye itiro nukuri basi rero ndavuga ati Mana ehera abanazi nukuri ubutumwa jewe ninze ndyamye itiro pasiteri nkaramubona uko rusengero nkararubona jewe noshikayo ndibaza yuko uku kuguru kugenda kukazegera ngira ngo nokira baravuga ati abantu ugenda ku iradiyo ndagenda ku maradiyo bambwira ati ukuguru kwarabunzwe wowe ukwe uzovugwa ku miliyoni 200 ndavuga ati wa Mana wewe warampaye umwana ndagusezerana uyo mwana n'umukozi wawe none uremeye yuko muri abana batanu bazosigara bararerwa bupfuvyi se wiwe yabonye namugaye acavuga ati toka yinje none ubuzima bw'iwanje sigenda burabisha wewe abana banje ndabarabisha wewe hageze yaho wewe abariwe nza mu maboko yawe niho numva iyo radio rero ndavuga ati Mana yanje jewe ngoma ndondera itike hasi hejuru ndagurana mu bagenzi ngo wewe ngo aho wumva Imana ngo niho genda ngo wumva ubutumwa ngo niho genda jewe amavuta y'abakozi b'Imana asumba ni muntu abare mu ntoreze umusada ndabe ko nogenda kuraba yuko Imana nanje yonkiza singira ntaha abandi bararahira ngo itongo dufise ryonyene ngo raduhanze ngo nabo duhange cafata amasahani nari ifise candadambaza umuhungu washasha mu 500 ategenda usikiye uzodutelefona twumvirize ukuntu bimeze nukuri ndashimira Imana yo ngaha ehe nukuguru ndagira uko ariko kare nagira ku kibando uherejo nukuri ngo mubaze mu mama tubana yampaye indaro ngujya jewe jo naragiye ndavuga ati Imana irabikoze
ndahaguruka ndagenda muri saro ndahaguruka ndaza hanze ndavuga ati nta kibando ntwara kandi ntaco ndosubirana mu izina rya Yesu ndaragihakanye rero ubu uye naho numva ndababara ububayo ntiburahera nukuri navyo nyine ndabishimira Imana uko biri kose iwumvise gushima kwanje Imana ibaheza